Saa 6:10 hano mu studio za Radio Magara Times FM akaba namanya mwiza wo gutega amatwi amakuru avuga mu rurimi rw'ikirundi natwe twashikizwa na mugenzi wacu Armel Bigirimana ndakura mu kijeno ngenda guhikaze Armel Mano makuru ndakuramukije namwe gwimwese muri komatega amatwi ibigano vya Radio Magara Times FM no genda baha ikaze umakuru y'uno munsi igenekerezo rya 20 Kigarama umwaka wa 2019 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 Kigarama mwaka wa 2019 no munsi wa nyuma w'indwi yahariwe gutanga imisegetera iri mu miti yica imibu. Umukozi ngo abegwa n'impembo barasaba kuronswa akashiruka bute mu bikorwa byabo vya misi yose abo nabo sabandi n'abaremesha kiyago. Imyidogo ni myinshi kubene gihugu baba n'abarangurira imirimo yabo ku mutumba wa Magara ya mbere aho ni mugihe bamaze imisi itari mike bataronka umuyaga nkuba. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Richard Ndayizigiye. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa. Kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 Kigarama n'umunsi wa nyuma w'indwi wahariye gutanga imisegeteri mu miti yica imibu. Adrien Sibomana hasanzwe akora igikorwa cyo gutanga iyo misegetera aratumirira abatashoboye kuza kuronswa iyo misegetera kwihutira kuyironka uno munsi wa nyuma ndetse n'abafise ibibazo bitandukanye kubishikiriza kuri uno munsi akaba yavugiye kuri micro mugenzi wacu Gasaba Tofigas reka tumutega amatwi. Tangurwa ryo gutanga imisegetera ryagenze neza nk'imisi 2 ya mbere. Imisi 2 ya mbere abantu barabyitabiriye ku bwinshi kugeza aho tubona durakora igitigiri kirenze kuco badusaba ku munsi. Mugabo umunsi wa gatatu bivanye nuko abantu babyitabiriye muri iyo misi 2 igitigiri cagiye kigabanuka. No munsi wa kane byagenze uko nyene baje ari bakeya. Mugabo iratahuritse kubera umunsi wa mbere no wa kabiri baje ari benshi cyane. Ama no munsi wa gatanu wo guhereza kibikorwa babyitabiriye ari bake mugabo ico twabamenyesha nuko abataraza gutora iyi misegetera yawo no kuvuga amamenage bonyaragasa kuko no munsi wa nyuma wo guhereza k'ibyo bikorwa. Hama n'abafise ibibazo ku bantu boba batanditswe canke babuze ubwo bubasha bwabo bwaratakaye no munsi kwa gatanu no munsi kuza gushikiriza ibyo bibazo babyige kugira barabe ko boronswa iyo misegetera. Barabutaye bakaba baranditswe turabaraba muri registre bababonyemwo bacabaha iyo misegetera yabo nta ntambamye zabayeho kiretse ko ibyo witeza atari byo biba. Twari twiteza ko imisi yose abantu baza ari benshi mugabo baragabanutse. Ngo umukozi abegwa n'impembo ivyo navyo bikaba bivugwa n'abaremesha kiyago barasaba kuronswa agashiruka bute mu bikorwa byabo vya misi yose nkuko tubibwirwa n'umwe muri abaremesha kiyago aratubwira ibikorwa basanzwe bakora kandi yuko bahimiriza abavyeyi kwibarukira kwa muganga eka ndetse bagasaba n'abagabo babo kubaherekeza mu gihe babagiye kwibaruka. Tubibwirwa n'umwe mu basanzwe bari muri abo baremesha kiyago akaba yavugiye kuri micro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Ico dufasha bene gihugu ku mitumba dusanzwe tubako dukora byinshi cyane hari bijanye n'isuku turigisha bene gihugu bijanye n'isuku tukabigisha bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mwirondoka rijanye n'amagara meza rero harimo byinshi hama mu gihe hariho nk'umuntu agwaye turamuherekeza tukamushikana kwa muganga ico ni gikorwa baremesha kiyago bajejwe kandi tugahimiriza n'abavyeyi kugira ngo bibarukire kwa muganga bongere bacandagisha imbanyi kandi bagende no kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tugahimiriza n'abashinga ntahe babo mu gihe bibungenze ko bo baherekeza kwa muganga kugira ngo nabo bashobore kumenya nk'ikibazo umukenyezi abafise kandi bashobore kubafungurira neza. Mu bisanzwe nta ngorane kuko basanzwe batumenyereye niko kazi ka minsi yose n'igihe babonye ko bagize ikibazo baca banyaruka kudutabaza kugira ngo tubanyarukane kwa muganga tubafashe kandi barazi ko twama dutanga inyigisho iminsi yose mu kibano. Twebwe ico dusaba leta kuko twebwe turabakorera bushake turitanga muri ivyo bikorwa by'uburemesha kiyago nta gahembo k'umuremesha kiyago rero nkuko twama twitanga leta yoraba ikadufata mu mugongo ikaraba nk'akantu yo dufasha nk'agasabune kugira ngo dushobore gukora dufise ingufu. Reka amakuru yacu tuyarangirize mu gisata c'umuyaga nkuba. Imyidogo ni myinshi kubene gihugu baba n'abakorera imirimo yabo ku mutumba wa Magara wa mbere aho ni mu gihe bamaze imisi itari mike bataronka umuyaga nkuba nkuko tubibwirwa n'umusanzwe aranguriraho imirimo
arasaba ishirahamwe ryo gutanga umuyaga nkuba ryo Regidezo kubahindurira ivyuma byashaje kuko ari byo bituma umuyaga nkuba utaboneka neza. Reka nawe tumutega amatwi yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Ciza Jean. Nukuri ndabona ibintu mengo nakajagari kweri abantu bo muri Regidezo batugira ibintu bitabaho. Murabona ko ari bwo buzima dufise abantu baha ku nkengera y'iki kiyaga twakora mu gushariza ariho twakura karasyo imirimo itandukanye abakora n'ibindi bitazaye n'ibi byasharije bateri ndetse n'abacana mu mazu. None rero aho bishikiye uru rucinga rwaduha umuriro ruramaze kuba rushaje cyane, rumaze igihe kirekire kuva ibi bintu babikoze by'amatara. Kumva yuko kuri ako kazi tugenda dukorera ko biragenda bishikagurika cyane, amafundo yaramaze kuba menshi cyane niyo umuyaga urenganye bica bikorana ko hakaba ibintu by'amapane. Aho bigezaho banavuga ngo abasharije amabateri nibo baba bagomba kubigirira nabi, kumbe ari amafundo menshi cyane. None rero ico twasaba no kuri turasinzikaye cyane, ubuzima bwacu bugeze habi. Twasaba yuko Regidezo nkikunda abanywanyi bayo b'umuriro boduha urutsinga rushasha, ibyo bintu by'amafundo umuyaga urengana bigakubitana ko bigaca biturika, bo biduhindurira no kuri bikagenda neza. Iya kabari nayo nkuru ya nyuma duhereje kwa makuru y'uno musi. Reka ndabakengurukire mwebwe mwese muri muyateza amatwi. Reka nshimire bagenzi bacu bo mu ruganda gutorokanya amakuru badutorokanirije, nibagiye gushimira Richard Ndayizigiye yatumye amajo bashikira neza. Amakuru nayo mukamwashikijwe na Ahumere Bigirimana, mugiraho muba mubaho. Wino muri sanze muri radio Magara Times FM.